mbega urukundo rwatumye apfira ibyaha byanje bihamba mu mva maze arazuka wamuze nase nagaruka nzamushimira ibyo. Amazina yanje ni Pastor Patrick Ngendakumana, nkaba ndi umurongozi w'ishengero God's Glory Church. Ego hama uno munsi twari dusanzwe duhimbaza isabukuru y'imyaka 14 tumaze tuko turatangura. Tumaze dutangura ibango rya GGC. Ikintu cya mbere nuko ino myaka yose novuga icyo uyu mwaka usangiye n'indi myaka ni twamaze dushima Imana kubwizigwa bwayo. Imana n'umwizigirwa, Imana yagiye ikora ibintu bidasanzwe hagati yacu. Nuno mwaka twabonye Imana dukora ibintu bidasanzwe, twabonye Imana yerekana mu buryo budasanzwe. Dufite ku mutima wacu guserebra no kunezererwa cyane by'Imana yakoze. Hama novuga ko niki kintu novuga ngo gitandukanye nuko gusa twagiye tuva mu bwiza tuja mu bundi. Umva uno mwaka ubundi bwiza bwariyongeyeko. No mu yindi myaka twari bwiza twagendeyemo, ngo uno mwaka hari ubundi bwiza twagendeyemo. Nico gituma twamaze ngo inzira yacu niyo kuva mu bwiza tuja mu bundi. Uyu mwaka wa 14 tubona Imana yakoze ibintu bihambaye cyane hagati yacu. Twagendeye mu bwiza budasanzwe, ishengero ryaraguse, igikorwa cyaraguse, turabona ko habaye bidasanzwe hagati yacu. Twovuga tout simplement yuko wabaye umwaka wa resultat, wabaye umwaka w'umwimbu udasanzwe, wabaye umwaka ugutera imbere. Ikintu ishimira Imana cyane cyane ni ukwaguka gushengera. Ishengero ryaraguse, ishengero riri ku muvuduko udasanzwe. Ishengero rya GGC ni ishengero riri mu mashengero ariko arakura ku muvuduko udasanzwe. Icyo rero ni ikintu kinini uko nesima nk'ishengero nicyo tubereho. Ibindi byose bishikira icyo gikorwa. Hari akarere k'ubutunzi bwiyongereye, hari akarere k'inyubakwa n'ibindi byose twagiye dukora mugabo ibi byose n'ukujya bishikire ikintu kinini, ari ikintu nyamukuru gikomeye cyane cyabaye habaye kwaguka kw'ishengero mu buryo budasanzwe. Turafise igicapo twihaye muri no mwaka wa 15 nuko ishengero ingene sigaye ringana, twifuza ko iryo shengero turifasha kugira byose gisange mu migwi mito yo mu mazu twita amagezon. Ishengero rishe kuba rinini mugabo mu buryo bwo kurifasha neza. Twumva ku mutima yuko iyo bari mu migwi mito irongowe n'abantu ugasanga umurongozi umwe arongoye abantu bake ashe gukurikirana, ashe gufasha mu buryo bw'umwihariko. Tubona yuko hariho efficacité, hari ugufashwa neza. Rero itageze dufise cyane muri mwaka. Ugiye ishengero riraho uko ringana rishobore ku byose kwiro tuva mu migwi mito mu makoraniro mato yo mazu aho umuntu wese akurikiranwa neza, umuntu wese arezwe neza. Niyo target dufise mu mwaka wa 15. Akajambo kambere no gashikiriza ishengero rya GGC. Ishengero rya GGC nuko twizeye Imana. Biratubwira mu Bifilipi igice cya 16 utubwira ngo iyatanguje igikorwa ciza mu imwe bizogisozera. Akajambo kambere no gushikiriza ishengero twizeye Imana. Iyo yakoze biriya izobandanya ikora n'ibindi. Iyo yatanguje igikorwa ciza mu twebwe nizogisozera. Akajambo kakabiri no gashikiriza ishengero mu buryo bwa rusangi. Hari ibintu biko biravugwa hirya no hino, hari amakuru avugwa hirya no hino. Mugabo numano bwira ishengero yuko ishengero ritocika intege, ishengero ritogira ubwoba kuko nta na kimwe kiba Imana itakizi. Kandi ishengero ntirigirwa nabi. Ikintu cyose kiba umwasi yibaza ngo agira nabi ishengero, mugabo azokwisanga ishengero ryo ryungutse, ishengero ryo ryateye imbere. Cyo gituma numva no ribwira ishengero yuko ryo humura rigatuza kuko dufite Imana ihambaye cyane. Dufite Imana ikomeye kandi ihambaye cyane. Ni kuvuga ngo ndizera cyane ubushobozi bwo kuzigama kw'Imana buri kwishengero n'ubushobozi buhambaye cyane butuma ishengero riva mu bwiza rija mu bindi. Rero nimvira yuko ibiko biravugwa hirya no hino mw'isi byose bidafise ubasha kwishengero yazigamwe mu buryo budasanzwe. Nikiza kiko kiravugwa mw'isi hirya no hino mugabo gico numva no kivuga ko nuko
n'importe biko biraba hirya no hino mwisi burya igikomeye sivyo ico kiza kiko kiratera ahubwo cyane cyane impemu y'ubwo bakizana nk'ishengero ntikwe kwakira ubwo bwoba kuko ubwo bwoba bukora ibintu bibi gusumba ico kiza nyene kiko kirakora numerere nk'ishengero rikwe kumenya ubushobozi bw'Imana budukoreramo rikwe kumenya mpemu w'Imana n'ubushobozi bwayo mw'ishengero uvuga ngo rero ubwoba burya ni igihushane cyo kwizera ubwoba bwerekana yuko twizeye cyane cyo kiza gusumba uko twizeye ubushobozi bw'Imana byo bituma rero hirya no hino biravugwa nk'ikiza mugabo ubushobozi bw'Imana bukorera mw'ishengero kwe kwizegwa bigatuma ishengero ritagira ubwoba bitubwira neza yuko tutahawe impemu y'ubwoba ariko twahawe impemu y'ubushobozi n'urukundo n'ivyumvo bikarishye.